Eranda bavukanyi twatanguye ino nkuka n'amajambo aho Imana itubwira iti ni jewe bukiriro bw'igihugu canje. Uyo mukama bukiriro bwacu ni Rukundo, si databuja gusa, ni dawe adukunda, ni dawa gukunda, ni dawa nkunda, urutagabanije, uruziragahemo. Bakundwa b'Imana, kuri uyu munsi w'Imana, umunsi w'akanyamuneza, nkuko twatanguye tubivuga, nakaryo ko gusubira guhitamwo gukorera iyo Mana, kuko ariyo soko ry'ibyiza byose dushobora kwipfuza. Iyo Mana niyo iyo tuyiborogeye nkuko turiko turabigira kuri ino altari, iyo tuyiborogeye turi mu vyago iratwumviriza, turi mu gahimbare ikaduhezagira, ikatwongerereza. Kandi iyo Mana n'inyuma y'ibyago n'agahimbare ducamwo izoguma ari Imana mu myaka yose. Amen. Uyu munsi rero bakunzi b'Imana, bakundwa b'umukama, uyu munsi duhitemwo n'umutima wacu wose gukorera iyo Mana, nkuko Pawulo abivuga, mu kuyisenga tuyisaba ibyo dukenye, prière de demande, mu kuyitakambira ku bwa bene wacu bari mu magorwa atandukanye, bari mu bubabare butandukanye, prière d'intercession, mu kuyikengurukira muri ivyo vyose tubonamwo ubuntu bw'Imana, prière d'action de grâce, nkuko turiko turabisangira n'uyu muryango uyu munsi, tukayikengurukira muri byose, maze ivyo vyose bigaheza bikarangukira mu rukundo dukunda umugenzi. Ntiduhereze gusa mu kuvuga ati Mana nkiriza naka, Mana ndagukengurukiye, Mana bigaherera kwa aya maboko gusa, ariko ayo maboko akagaruka agakiza umugenzi. Kandi umugenzi nuyo wese Imana yagushizeko, yagushize ha ruhande aho mu nzu bayemwo, ariko ni nuyo wese Imana yamishira ku nzira zawe, mu nzira yawe. Bavukanyi, erega iyi Mana dusenga ngo ishaka ko umuntu wese yokira. Niko itubwiye muri iki gisomwa ca kabiri, muri iri baruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Timote, ngo ishaka ko umuntu wese yokira. Iryo shaka naryo ryarangukiye muri Yezu Kristu, we yitanze rimwe rizima kugira ngo turonke iyi misa ya buri munsi, iyi misa yo kuwa Mungu. Yezu yabanje kubambwa ku musaraba kugira ngo tuyironke iyi mwuka idukiza, igaheza ikaturungika gukiza abandi. Nta kindi na kimwe gishobora kudurukiza guzuye atari Imana yacu. Nitunga n'amahera canke ibindi byose bisa nayo, nukumenya ko ari ibikoresho twebwe abemera duhamagariwe gukoresha kugira ngo ubuzima bw'Imana bushikire bose. Mwumvise muri ca gisomwa ca mbere umuhanuzi Amosi ariko arakoma induru. Twebwe duhamagariwe gukoresha ibyiza vy'Imana na mamona n'amahera kugira ubuzima bw'Imana bushikire bose. Dufashe umukama gukura mu musenyi abatagira amagara, dufashe umukama ngo abakene abakure mu mwavu, abicarike hamwe n'abakuru. Ngaya amajambo
twumvi dusoma mwiza buri uno munsi y'146. Uwihebeye itunga abavukanyi abagowe cyane. Ntabwo itunga rikenewe, ntitwigere duhirahira kurigereranya canke kuringanisha n'Imana. Ntabwo amafaranga akenewe, nitwigere na rimwe bavukanyi duhirahira kuyashira mu kibanza dushiramo umusaraba. Mbega uwongana n'umukama Imana yacu yova hehe? Nguko uko umwanditsi w'Izaburi avuga. Uwihebeye itunga abavukanyi asigara avuma umunsi w'Imana. Mwavyumvise ingene Amosi abivuga, no bigereranya n'uno munsi nk'umuntu avuga ati mbega iyi Dimanche ntiyohera tugasubira kwikorera. Mbega ibintu byo gusenga nimubona ko bidutwara umwanya. Niyo majambo Amosi yari karavuga hajya mwumva ngo imboneko z'ukwezi. Mbega ntivyohera n'ingoga tukadandaza umworo tukamugura. Uwihebeye itunga asigara avuma umunsi w'Imana. Uwihebeye itunga aracika umuja w'akarenganyo, wenyene agacika akarenganyo. Uwihebeye itunga acika umusuma yiba Imana akiba n'abantu. Uwihebeye itunga agafata amahera akayashira mu kibanza citabere nakuro, aratinda nawe nyene agasigara yirenganya, agasigara yiyiba ngo umurozi araroga gushikaho yirogera, agasigara yirenganya nawe nyene, agasigara anywa ari uko abandi basoroye gusa, akarya uturyoshe tuzimvye ari uko batumuzimanye canke mu manza gusa, kuko yohava homba. Bantu b'Imana, nimuze tuninahaze umukama n'umutima wacu wose, maze dushobore kwidegemvya muri byose, no mu matungo yacu nyene ntawe yadutwara. Imana ni nyene amahera yose. Uwo gukorera numwe gusa, ni Imana yadukunze ikaduha ikinege cayo Yezu Kristo. Amen. Niyo Mana y'ugukorera, nta yindi Mana nzokorera. Amaraso yaguseseye ga mukunzi w'Imana, mwene mama. Amaraso Yezu yaguseseye ga mwananje. Amaraso yaduseseye ntaco twoyagura. Muze dupfukame tumusenge, atwigishe gukunda no kuzigama ibanga muri ubu buzima bwo ngaha kw'isi, gutyo ejo nitwagodoka, kuko ntituzohereza tuzogodoka, azodutungishe mu kutugabira ubuzima budahera. Jewe nabanje nta yindi Mana tuzokorera atari Imana se w'umukama wacu Yezu Kristo. Urukundo rwayo niruvyagire mu mitima no mu mishaha yacu. Urwo rukundo rwayo niruvyagire mu mitima yanyu, mwabageni mwe, mwarugo rushasha. Uru rukundo rw'Imana niruvyagire mu mishaha yanyu, twese niruvyagire mu mishaha yacu, maze tube abitangiranira no mu tuntu duto duto. Idris umwita uwitangira Ketina no mu tuntu duto duto. Nawe Ketina ugire gutyo. Twese bavukanye, kuko umugenzi si umugore wawe gusa, iryo ni gisakramento. Si umugabo wawe gusa, ubwo n'urukundo rudasanzwe. Hari rero nuko umugenzi ari uyo wese Imana ishira ku nzira yawe. Tube abitangiranira no muri uyo mugenzi Imana ishira ku nzira zacu, no mu tuntu duto duto, no mu tuntu duto duto.
Mukama kuri uno musi w'Imana turapfukamye kumwe n'uruvyaro rwacu, kumwe n'uru rugo rushasha, turapfukamye turinde guhemuka kubera umunoho w'itunga ribi. Yezu ni wewe ntabonwa yacu, ni wewe tunga ritabora. Mpa kugusonza n'ukukunyotegwa, kandi iyo nzara n'inyota ndayirage aba bariko baranyamukako, uruvyaro rwanje, uruvyaro rwacu. Amen. Muhaguruke tugaragaze ukwemera kwacu. Jag tror på en enda Gud,